Niteka gusubira guhura namwe muri no sango ry'amakuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abakozi bashasha ba leta bemerewe guhembwa bose bazaba bahembwe mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo no mwizero utangwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu nama n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye byo mu ntara ya Rumonge. Turaza kubabwira n'amakuru avugwa mu nkino aho umugwi wa bigeme wa Flambeau de Jeune warawutahukanye ku nshuro ya mbere higanwa ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rwa netball hamwe rero n'urukino rw'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya. Mukanya muca mubikurikira nido ryano makuru. Ano makuru tuyahere muri politike aho mu mugambwe Kodebu bamenyesha ko bafise impungenge kukungena amatora azogenda mu gihe abagize imigwi yategura basa n'abari ku ruhande rumwe kwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Kefa Nibizi awurongoye abona ko nubwo biruko bitoca intege abanyagihugu ahubwo akabahamagarira kuyitegurira neza mu kuzoyacungera bikwiriye. N'ubwa mbere habaho umugwiseni ata muntu numwe ari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Turavye n'imigwi yashizweho sepi ku bantu bashika 52 twovuga ko harimwo nk'umuntu umwe gusa ari mu mugambwe utavugamwe n'uri ku butegetsi. Abandi bagizwe n'umugambwe CNDD-FDD bakagirwa n'imigambwe icuditse nawo eka mbere akaba harimo n'aya mashirahamwe usanga yegereye cane umugambwe CNDD-FDD yasanze akebura ubutegetsi nta na rimwe bashizemwo. Tukanatangazwa mbere n'ingene hageze mu gushiramwo amashengero n'amadini batibutse gushiramwo Eglise Katolike tuzi yuko yama itanga impanuro zibereye zishika ku nyota abenegihugu. Ivyo bimeze uko kandi mu gihe na ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ariyo yamitatura amatati y'amatora ishigwaho n'umukuru w'igihugu agashiramwo abantu yiyumviriye bibonekana yuko bigoye ko bavuguruza ibiba vyashikirijwe n'uwo mugwi seni. Tugiye kuja amatora kandi tuzi yuko bagerageje ku buryo umugambwe ukomeye wari usanzwe uri muri opposition wamaze gusamburwa kandi ugasamburwa biboneka neza ko harimo uruhara rw'umugambwe canke rw'ubutegetsi. Vyumvikana yuko aya matora twimirije ata kintu kinini cane c'umuco canke co kudakumira umuntu yoheza ngo yarondereko. Ariko nubwo biruko dusaba abarundi yuko batocika intege kuko ivyerekeye intwaro nziza intwaro demokrasi iraharanirwa. Tubasabe bashishikare bitegurira amatora na cane bitegurira kuzoyacungera kuko aho bigeze uno munsi turavye ingene abenegihugu bipfuza ko ibintu bihinduka. Turizeye neza yuko hamwe abarundi bahagurutse uwogomba guhindura ivyavuye mu matora atantambwe n'imwe yotera. Nane babwiye mu ntango zano makuru yuko umushikiranganje w'abakozi n'akazi yizeza abakozi bari barindiriye guhembwa bashasha ko bazoba bahembwe mu mpera z'ukwezi nako k'umunani turimwo mu nama n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye mu ntara ya Rumonge. Umushikiranganje Veniste Muyabaga akaba yanamenyesheje ko n'ibirarane leta ifitiye abakozi bigiye kuzorihwa n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Muri iyo nama Veniste Muyabaga umushikiranganje w'abakozi n'akazi yamenyesheje ko abakozi bashasha bari bamaze amezi barindiriye guhembwa bose bazoba batunganirijwe n'imiburiburi mu mpera z'ukwezi k'umunani kuza. Kubwo umushikiranganje amadosiye menshi yabo yashikiriye ubwo bushikiranganje mu kwezi kwa kane uyu mwaka turimwo. Kuva ico gihe ubwo bushikiranganje buramaze guhemba 75% vy'abo bakozi. Abasigaye akavuga ko bazohembwa muri uku kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani kuza. Ikindi uwo mushikiranganje avuga ko leta y'u Burundi igiye gukura mu nzira
bitarenze ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo ni birarane leta yari ifitiye abakozi bayo bivanye na politike yo kunganisha imishahara. Ivyo birarane biharugwa kuri 60% yayo umukozi yabwirizwa kongerwa kugira ngo yari nyuma ahamvye abari imbere yiwe yari yashinzwe ku myaka 10, ariko leta y'u Burundi isanga harimwo agahaze icipfundika ko ayo mafaranga yose yo yatangira rimwe guhera muri uku kwezi kw'indwi bitevye mu kwezi k'umunani kuri mbere nk'uko uwo mushikiranganje bivuga, mu gihe bamwe mu bari bitavye iyo nama bashikirije imyidogo ya bamwe mu bakozi ba leta ko habaye ukwihenda ku buzi bakora bigakora no ku mishahara yabo. Umushikiranganje Muyabaga avuga ko biriko birakosorwa, uwo bazosanga ahembwa menshi yayo yabwirizwa kuronka ayasubize, uhembwa make nawe atunganirizwe. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Abarimyi bahimirizwa kurima bakoresheje imbuto kama z'ibigori kuko nazo ziri mu zitanga umwimbu mwiza. Nakamo bategwa n'umuyobozi ajejwe guteza imbere ibitegwa mu bushikiranganje bw'uburimyi. Medar Ndayikengurukiye yemeza ko atabukene bw'imbuto mu Burundi buriho, akanashikiriza ko gushika uno munsi amatona arenga 1000 y'imbuto kama amaze kwemezwa n'abagwiza mbuto. Twavuga yuko hari ubukene bw'imbuto muri iki gihe c'imba yici, kuko mu Burundi hariho abagwiza mbuto bagwiza imbuto kama cyane cyane ku biharage, bigori, barima ibiraya n'izindi mbuto. Ariko rero nkuko musanze mubizi muri magici abarimyi barijuke cyane kurima igiterwa c'ibigori, kandi baca bijukira cyane ku murindi usumbirije kurima cya giterwa cy'ikivyagwa twita mais hybride. Muri iki gihe rero kubera ihindaguka ry'ibihe yaba ngaha mu Burundi canga mu karere, kubera iyo mbuto isanzwe iva hanze ntiyabonetse ku rugero rushimishije, ari naco gituma abanyagihugu benshi bavuga yuko bataborose iyo mbuto. Ariko rero duhishije turafise abagwiza mbuto mu Burundi kandi bafise imbuto kama nayo itanga umwimbu ushimishije. Gushika isaha turiko turavugana tuvuga yuko ikigo kijejwe kuraba ubwiza bw'imbuto kimaze kwemeza imbuto zirenga itoni 1000 n'ibiro 340. Murumva yuko muri rusange tuvuga yuko atambuto y'irima ry'ici yabuze. Abarimyi twabahimiriza kwijukira gutera imbuto kama kuko nayone iratanga umwimbu ushimishije mu gihe bayikurikiranye neza bakayihavya nkenerwa. Mu nkino naho umugwi w'abigeme wa Flambeau des Jeunes warayutahukanye ku ncuro ya mbere ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rwa netball nyuma yo gutsinda umugwi wa gisirikare wa Muzinga mu rukino rw'umupira w'amaguru. Naho ku mugabane wa Buraya igihugu ca Espagne caraye gitahukanye ihiganwa ry'igikombe ca Euro kimaze iminsi gihuza ibihugu vyo kuri uwo mugabane inyuma yo gutsinda Ubwongereza ibitsindo 2-1. Ayo n'ayandi na Jean-Marie Vianney Ndakumana. Hasozerwa kuri uno w'Imana ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu mu mupira w'amaboko netball ku ruhande rw'abasore igikombe cyatahukanywe n'ishuri rya kaminuza Institut Polytechnique de Gitega isezereye umugwi wa Lumière des Jeunes ku manota 16 kuri 15. Mu bigeme naho igikombe cyatahukanywe ku ncuro ya mbere n'umugwi wa Flambeau des Jeunes inyuma gutsinda umugwi w'igisirikare wa Muzinga ku manota 27 kuri 28. Leo Tuyaga arongoye uwo mugwi avuga ko iyo ntsinzi bayikesha ubwishi bw'amahiganwa yatunganijwe uno mwaka. Ku rwego rw'igihugu au niveau national no wa mbere tubatsinze, ivyo rero byavuye kwishaka ry'abakinyi cyane cyane hamare bano kwishaka ry'umumenyereza n'umusiro nico bituma
twaciye turonka intsinzi. Generale de Brigade Gaspard Baratuza harongoye umugwi wa Muzinga nawe amenyesha ko abakinyi bariko barakura hamwe n'abandi bari mu mabanga atandukanye yo guserukira igihugu arivyo vyatumye batsindwa. Umugwi dukinya ari wo Flambeau des Jeunes wagiye urakura tugitangura twabatsinda vyinshi cyane mugabo natwe uko imyaka ihera abakinyi bacu barakura dufise abantu baba bakuze benshi bagiye baraja mu yandi mabanga mu yindi mirimo bituma nuko nkuno munsi hariho abakinyi bashika batandatu bahora bakinira mu myaka iheze atariho bamwe bari mu butumwa hanze mu yandi mabanga muri Centrafrique muri Somalia hanyuma turonera abandi bashasha babasubirira. Diomedi Bizimana arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa netball ku rwego rw'igihugu arashimishwa n'ingene iryo higanwa ryagenze akavuga ko iyo migwi yashitse muri finale ko yabanje gukurakuranamwo ku rwego rw'intara. Batanguye gukinira mu ntara hanyuma zavuye mu ntara rero zagiye ziraba mu za mbere nizo zaciye ziza guhwanira ngaha uno munsi rero nkuko mwabyiboneye turi muri uru rukino rwo guheza iyi shampiyona turishimira izi nkino turishimira abakinyi n'inkino zigeze ku rwego rwiza kuko namwebwe mubiravye mwabonye ko harimo abanonotsi harimo abakinyi kabisa bakina neza kandi bagezweho. Umugabane wa Buraya naho umugwiserukira gihugu wa Espagne La Furia Roja niwo waraye utahukanye igikombe cyahiganwa rya Coupe d'Elo ryari rimaze imisi ribera mu gihugu c'Ubudagi kuva ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu inyuma yo gutsinda umugwiserukira gihugu w'Ubwongereza Free Lions ku bitsindo 2-1. Ico gikombe cyaraye gitahukanywe na Espagne kikaba kigira kane gitahukanywe n'ico gihugu uwo mugwi ukaba waheruka gutahukana igikombe mu mwaka wa 2012 aho wari watsinze umugwiserukira gihugu w'Ubutaliyano ku bitsindo 4-0 mu rukino rwa nyuma. Muri ryahiganwa rya Copa America naryo igihugu ca Argentine nico catahukanye mu bucagucagu bwo kuri no wa mbere igikombe c'iryo higanwa ku ncuro ya 16 inyuma yo gusezerera igihugu ca Colombia ku gitsindo 1-0. Ico gitsindo ca Argentine kikaba cinjijwe n'umusatirizi Lautaro Martinez hari nawe yinjije ibitsindo vyinshi mu higanwa ry'uno mwaka akaba sanzwe ari umusatirizi w'umugwi wa Inter Milan wo mu gihugu c'Ubutaliyano. Akoze Jean-Marie Vianney Ngendakumana amakuru y'inkino ni yaciye asozera amakuru twabateguriye kuri uno munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.